nagenda bashikira hanyuma arambwira ati tuzanira amashanti ushaka ndatwaye barambwira ko batayakora ayo matisi rero maze kuyabura mu Burundi nacengira ama recherche ndayarondera hanze ubu rero amatisi dukoresha amwe abavuye muri Turkey ayandi akabavuye muri Inde no muri China narigeze gukora amatisi makeya ariko sindasubira gukora amatisi ego amatisi rero dukoresha na matisi abavuye hanze hanyuma kubijanye n'imyuga nibaza ko mu Burundi turabambere peut-être au niveau de l'Afrique kuko sinibaza ko hari ibindi bigo bishigikira abajene nkuko twebwe mu Burundi badushigikira nukuvuga ngo n'umujene yari hariya kera bavuga ngo dufise ivyiyumviro ngo tubuze amafaranga ariko ubunye payegeri gurahamagara ati abantu mufise imigambi ni moze bakabura rero navuga ko mu Burundi ari kirima nziza ku bajene bifuza kugira ico bakora ariko ico ntikizobuza yuko impuzu zanje nkora ndazisohora hanze se kuvuga ngo nabazungu bazozambara canke abanyamahanga diaspora burundaise kuko burya gukunda igihugu so kuririmba Burundi bwacu gusa oya gukunda igihugu ni no gushigikira abarundi bene wanyu bariko barakora ibikorwa bijanye n'iterambere nkubye nkoze impuzu nkumva ati diaspora iri burundaise iri muri Canada barashaka ko ndabarunkira amashati bizoba ari ibintu vyiza cyane abari muri Belgique abari muri France bizoba ari vyiza cyane nibaza ko kandi nzoronka marché muri diaspora hanyuma bishobotse izindi mpuzu nazo nkazirungika mu bihugu bibanyi ari Congo ari mu Rwanda ari muri Tanzania n'ahandi urabona ko nk'impuzu abarundi benshi bariko badandaza ubu uza gusanga bazikura muri Uganda Chine na Tanzania Ndabaramukije abakunzi b'Agaciro Media, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. C'est Nina Merveille. Ndabaha ikaze cyane muri mu kiganiro cyacu tuno munsi kuri Agaciro Media. Ndanabakengurukira gose kubera mwahisemo kudukurikirana. Ibiganiro vyacu nibaza ko bitabasambura. Ibiganiro vyacu birabubaka. Nakira cyane jeune entrepreneur ariko abikora neza mu kuduha ivyambagwa bimeze neza. Turi muri Zako Style. Reka sino mvuga mu izina reka amazina muhe ikaze yatwidondore n'abakunze bacu. Karibu cyane kuduha ikaze hanyuma izina nitwa Bucumi Zabiro. Mu buzima bwa misi yose nsanzwe ndumwigisha muri kaminuza y'u Burundi. Institut de Statistique Appliquée iri Bubanza. Ariko nkaba niyungunganya mfise atelier de couture moderne mu yandi majambo nduma entrepreneur ego. Bon, twakugendeye muri Zako Style ariko kantu uvuze yuko usanzwe n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi. Ego. Twumva umenga warize amashuri atari make. Gira urinde umwigisha muri kaminuza y'u Burundi. Tuganize cyane ku rugendo rw'amashuri yawe. Bon, amashuri yanje nize reka mpere muri secondaire. Nize muri science A kuri lycée Ngagara, ubu ni école d'excellence hitwa ENE, école normale d'état, ni izina rya kera. Hanyuma yaho nacenja kwiga muri kaminuza y'u Burundi, aho nize muri faculté de sciences, département de physique, ni yari section polytechnique. Inyuma yo kurangiza licence en sciences physiques nacenja muri Senegal, aho nashoboye guca maîtrise en sciences mathématiques. Hanyuma mvayo shikira ndonka akazi muri kaminuza y'u Burundi, araho nari ndababwira ko nsanzwe nigisha muri kaminuza y'u Burundi muri Institut de Statistique Appliquée iri muri province Bubanza ya kera commune Musigati. Uratubwiye yuko wize amashuri yose. Uratubwira ingene mate bishobora guhura no gushona kwambika ku mu styliste. Ariko reka tubanze tuvuge gato kuri Zako Style. Kubera iki Zako Style? Bon, Zako Style ni izina rya atelier de couture moderne. Mu majambo yose ni za Style Company, muca muvyumva ni za Bilon Style Company. Ariko naciye nkwegira ko kugira ngo bisone neza za Style dukora amashati urumva ni za shati za kanzu ainsi de suite. Hanyuma Zako Style rero ni atelier de couture moderne ifise navuga amavore atatu. Turakora ama uniforme pour les entreprises. Hanyuma turashonera n'abantu izo twita sur mesure, des vêtements sur mesure abakiriya basanzwe. Hanyuma kandi vuba muri kazoza tukazotangura gukora ivyo turanguza. Ego rero Zako Style ifise ivyo bikorwa bitatu tukaba tubikora neza mu buryo butandukanye novuga n'ubw'abandi. Ko tubwiye ko wize amashuri kandi amashuri atari make. Ibyo gushona nabyo byaje gute?
warabita wari usanzwe ubikora ukiri kuriga n'amashuri yawe byari bimeze gute? Oya bon, gutangura ibyo gushona byaje mu nyuma. Nyuma y'ishure? Ego, nyuma y'amashure. Uretse ko navukiye muri famille bashona, nabona aba grand frère bashona, nanje nkaja ku mashini niyivye kuko urumva byasaba ko niyiba kuko ntavyo narinzi. Kaja kuri mashini yabo ngashona ibitenge ngatera uturaka ku mpuzu, ariko sinabibona ko ari passion yiwanje, sinanabibandanije. Ariko maze guheza maîtrise ngarutse mu gihugu nariyumviye ico nokora, nsanga na iciyumviro cagarutse ku gushona. Rero aho hari muri 2021 niho natangura kwiyumvira ivyo gushona, cangura imashini zitatu industriel, hama ndahamagara abatayeri kugira bashone, ariko bamaze gushona mbona ntibariko barashona ivyo nshaka, na cyane cyane kuri finition. Hanyuma 2021 2022 nca ndazimara ndiko niyigisha gushona. Kwari kuja kuri YouTube nkaraba mbega ibipimo babifata gute, igitambara bagikata gute, bagiteranya gute. Ubwo rero Zako Style biravutse kugira ngo ikore ibintu byiza cyane. Ubu uravuye hanze uraheje kwiga amashuri, washitse mu Burundi, nibaze ko washitse uvuga ati antuka ndafise opportunité nyinshi ko nize hanze zo kuronka akazi. Kwera iki nshaka ico kintu nyene caciye kikumotiva ukumva umenga wotangura ko kandi kantu ku ruhande? Wanashimashitse sinashitse ndonka akazi, ariko naciye ntangura gukora amasakame y'abadamu. Ayo masakame y'abadamu ndayakora ariko ntibyashika ku rugero nifuza. Hanyuma ndiko ndagenda nyene numva iciyumvira ati kubera iki ibintu byose tubikura hanze, eske impuzu twambara ntizikwiye gukorerwa ngaha mu Burundi? Bon, zabaye imvo nyinshi zatumye niyumvira byo gukora amashati, kubera ko mu bisanzwe jewe narigeze kugura ishati ndayitwara umutayeri ngo ayishire kuri taye inkwire neza, ariko acara yonona kandi iyo shati yari yanzimvye. Ivyo byose byatumye niyumvira ati mbega basha Jesi no kuyigira kwikorera impuzu niyambarira. Wow, ego. Kuva 2021 nambara impuzu nikoreye. Amashemize yose namba nikore ni shemize ziba zinkwiye mu izosi, surtout que bamfise izosi ritoya usanga muri magasin udashobora kuronka ishati gukwiye. Igukwiye mu izosi usanga ari ntoya handi, igukwiye mu nda ugasanga mu izosi nini. Ariko Zako Style, muri Zako Style ndishone ishati nkwiye neza, n'abakiriya banje nkabashonera amashati abakwiye neza. Rero muri make icyatumye nimvira Zako Style nuko kunimviye impamvu ibintu byose tubikura hanze, nico ciyumviro nyamukuru canjemo, canimvira ko nanje nokora ibintu abarundi babigurire ngaha, byakorewe ngaha, byakozwe n'amaboko y'abarundi. Ibintu byo gushona nibaza ko usanga abantu babataye, nibaza ko ari mwe usanga mutahurana. Tubuze impuzu ushona babibaza ko ari atelier isanzwe. Tuganirize nyene kuri specialité yiwawe. Bon, aho nobanza ngatanga umuco. Iyo mvuze ko nshona impuzu hari abantu bumva ngo nkora ibitambara. Mu bisanzwe gushona impuzu no gukora ibitambara biratandukanye. Twebwe dushona impuzu no kuvuga matière première n'ibitambara. Ariko abakora ibitambara matière première ni pampa. Rero twebwe dushona impuzu. Izo mpuzu rero nuko tuba dufise matière première ibitambara. No kuvuga ngo Zako Style ntabwo ikora ibitambara, ikora impuzu. Impuzu rero itandukanye n'igitambara. Hanyuma twebwe akabijya dufise nuko dukora ibintu biri sur mesure. Tuvuze nk'amashati dukora vyinshi, ariko produit phare ama produit dukora novuga aje imbere y'ayandi n'amashati. Rero ishati twebwe dukora ahitandukaniye n'izindi, nuko uza tukagupima hanyuma tugagukorera ishati iri kuri mesure zawe. En plus y'ivyo uhitamo tisi ushaka. Urabona nk'ubu urashobora kuva ngaho ukaja muri ville ugiye kurondera ishati yera igukwiye, ugasanga nimba wambara moyenne ushitse muri magasin ugasanga hari amararje canke amasumari ugasanga nta igukwira ihari. Ariko uje muri Zako Style ugahitamo igitambara duca tugukorera ishati imeze nk'uko ushaka, haba ku bifungo uko ushaka bibe bipanze, haba koro uko ushaka ibihagaze, amapwanye, ibintu byose numva urayipersonalize uko ushaka tukayiguha nk'uko ushaka. Twinjiye cyane muri Zako Style ariko tutaramenya comment tu te lances. Watubwiye ngo wari ukiva hanze nta kazi wari ufise. Gute waciye ukora ikintu? Ni ikintu cagutse sivyo? Tuko turarama machine ufise ni menshi. Comment tu te lances muri ibyo?
kubera ko aba jeune barakunze guhura n'ikibazo c'uko bagira ivyiyumviro bakagira ama projet ariko bikabananira kuransa bivaye n'uburyo mbega vyagenze gute jewe nabanje kuronka akazi muri kaminuza maze kuronka akazi muri kaminuza nca nsaba credit iyo credit rero niyo yabaye base ya projet yanje kuko iyo credit sinayifashe pour me marier ndacyari umujene sinayifashe kugira ngire mariage canke nubake inzu canke nkoresha ikindi nayifashe juste kugira ngo ngure ayo mamashini namaze kuyagura yari makeya 3 ndashiramo n'izindi zo gupedara hanyuma ndakora ariko sinashika ku ndoto zanje muri urwo rugendo rero narimo payeje yaje insanga ndi mu nzira ndiko ndakora irampa financement iyo financement rero niyo yatumye ngura aya mamashini mubona ngaha na mamashini atari make amamashini yatumye nkora cyane nkagwiza no mwimbo rero novuga ko natanguye ndi jenyene n'ivyiyumviro vyanje hanyuma payeje iranshigikira ariko imbere yuko payeje inshigikira nabanje kuronka financement muri bije iranshigikira irampa 15 millions ndakora hanyuma ndayishura ariko sinashika kwihangira yego rero payeje yaranshigikiye biragenda neza ndayishimira kandi yego hari abantu bakunze kuvuga ngo bakunze gukritika ibya payeje bakavuga ati oya bijya n'ikimenyane oya bijya birateba ukunuku mbega wowe babwira iki bon payeje yaje nsanga mu nzira nta muntu twatuzinanye muri payeje oya sinavuga ngo hari wona haye dossier ngo ishikireko uretse ko ngitangura kuja mu bikorwa vya payeje hari ama concours baorganiza hanyuma barayorganiza je ndayijamo mugabo mba uwa gatatu baca bampa 8 millions zo 8 millions rero baziduhaye byasaba ko tuje Gitega tukamara ini semaine batwigisha ibijanye na plan d'affaires mugabo au milieu ya iyo formation baca batubwira ko izo 8 millions ari yo financement mon projet yari nini ya cyane candandikira ke twarajejwe kwakira ama projet namubwira ati jewe ni mu nkure mu ba lauréat du concours kubera ko izi 8 millions ntazo noshobora gutora ntaco zomarira n'imashini imwe ntayirimo bon ndaryanditse barankuramo iyo prix ndayireka kuyitora hanyuma ncanza gupostira en ligne posti ya ligne ndadeposa ivyo basaba hanyuma barambwira ko nabaye sélectionné ubwo rero mba ndonse financement yisumbuye irenga 8 millions nta muntu numwe twavuganye muri payeje oya nta nuwo twatuzinanye vyagenze uko mbega nko mu gihe waruvuye hanze turabiza amasosiyete yacu mu Burundi uvuye hanze ushikiye gukora akazi ko gushona ko gushona mbega la société ndashaka ko yakubona bon la société burundaise nyene hamwe baranyadimira kubera ko nabandi umwigisha muri kaminuza ndiko ndashona bikabatera kuba curieux how byatanguye gute ariko hari nabandi bambwira bati iyo projet vraiment uzokora amashati ushire ngaho bure n'abayagura uzosanga yaguye ko intomoka nta si projet nziza ariko ntivyanci intege kuko imbere ko ntangura projet narasomye ibitabo vyinshi et surtout nk'igitabo Le Cadran du Cash Flow cha Robert Kiyosaki nico canteye kuba motive kandi nico kiguma novuga ngo ni gitoro kindimo kuko caranyeretse ico nkwiye kuba nico nshaka ko kubera ko muri ico gitabo barakwereka ati aba entrepreneur aba investisseur aba employé n'aba self employed bikorera ivyabo jero navuga ati ntegerezwa kuja muri iyi cadre la société baranyankuraja kandi barantera intege ntibanci intege wagerageza kunci intege naramereka ko ari ibintu bisanzwe bon uri umutayeri umengo birasuzuguritse ariko iyo bikoze ubikora neza ni ibintu vyiza cyane ego mbega ntibihora bishika ugasanga biraperturba akazi ko kandi kazi ufise kubera ko aho korera twumvise ko ari ibubanza no ngahi Bujumbura ego mbega ntibiperturba akazi kamwe bon umwigisha wa kaminuza afise ibikorwa bitatu nyamukuru muri ivyo bikorwa bitatu harimo kwigisha hariho kugira recherche ubushakashatsi hakaba no gukorera ikibano rero muri ivyo nk'ibi vya couture nca ndabishira muri recherche n'atabari academique comme tel ariko n'ubushakashatsi ngira kugira ngo nshobore kuba nogira ico mariye la communauté rero umwanya niwo uba ugoye
urawupanga mu gihe ufise akazi ko kuri kaminuza kagusaba kwigisha ukagenda kwigisha nimba kagusaba kuja muri surveillance ukaja muri surveillance ariko muri uwo mwanya mutoya ubonetse ugashobora guca kuri atelier ugapanga ibikorwa hanyuma ukabandanya. Watubwiye yuko byinshi wavyigiye en ligne. Ego. Usibye ivyo wigiye en ligne. Nta yandi ma formation ajanye na no gushona n'iki na couture wigeze ujamo? Oya. Nta muntu yahagaze imbere yanje ngo ariko aranyigisha couture. Ico nakoze nakoresheje telefone neza. Nukuvuga ngo uza mega sone pa mastati no kuraba ibintu bitagira ikimazi nacanja kuri internet kuri YouTube nkaraba ama video yo gushona kubera ko nzi icongereza byaramfasha ku interpreta ivyo bariko baravuga. Naraba ama video ukuntu bakata ishati ukuntu bayiteranya sanga nabimenye ama nawe ukacuza kuvyikorera wawe nanje nkaja kuri pratique nakubwiye ko ubwa mbere abatayeri batakora ivyo nshaka ariko mu nyuma maze kubimenya nashoboye kubaforma ku buryo ntahari ibintu babikora neza ata kibazo kirimo. Ibintu byo gushona watubwiye ko murashona impuzu. Ego. Donc murarondera matière première ari byo bitambara. Ego. Mbega biraborohera kuronka? Bon, ngitangura projet nari nzi ko Afri Textile tuzokorana nari nzi ko izobifise ibitambara nkeneye byo gukoramo amashati. Nagenda bashikira hanyuma arambwiye ati tuzanira ama echantillo ushaka ndatwaye barambwiye ko batayakora. Ayo matisi rero maze kuyabura mu Burundi nacengera ama recherche ndayarondera hanze. Ubu rero amatisi dukoresha amwe abavuye muri Turkey ayandi akabavuye muri Inde no muri China narigeze gukora amatisi makeya ariko sindasubira gukora amatisi. Ego amatisi rero dukoresha na matisi abavuye hanze. Ego. Ibintu vy'ama ampo n'amatax navyo ntibica biza kubabera. Bon, OBR turakorana neza iyo nzanye ibitambara umuntu aradeklara nkuko bitegerezwa ariko no kubwira ko ntarazana ibitambara en grande quantité kugira ngo nshobore kumenya le poids y'amataxe kuko uzanye nko 200 metres bakagutaxa usanga ari amahera abayabaye. Donc urangura bivanye n'ama commande office. Nkuko nakubwiye atelier ifise ibintu bitatu hariho couture sur mesure ivyo abakiriya barizanira ibitambara hakaba confection des uniformes pour les entreprises abo nabo turazana amatisi en grande quantité hanyuma tukadedwana bisanzwe canke umufournisseur ari local akabituzanira kubyo tutirirwa turaja mu madetail y'amadedwanement n'ibindi ariko bientôt tuzogira production de masse no tuzozana amatisi rero tumenyane na Aubert tumenye tuti Aubert dusaba ngahe kubitambara tuzanye tunguka kwangahe canke dutanga ko tax ingana gute. Ego. Turi mu gihugu cashize imbere uburimyi n'ubworozi muri ya ntumbero yuko umunwa wose uronka ico ufungura n'umufuko ukagira amafaranga. Mbega ubu bundi buzi iyindi myuga à part irahabwa agaciro Jean ndiko ndavuga au niveau national irahabwa agaciro gose? Bon, ivy'imyuga mu Burundi navuga ko Imana yatugendeye kubera payeje yaje ari nk'inyishu y'ibibazo vyinshi abajene baba bafise. Turavye nk'imigambi bashize imbere mu mwaka wa 2026 couture izo bwa mbere. Urumva rero couture iri ubwa mbere hari n'iyindi myuga bashize imbere navuga ko imyuga muri ino myaka iri imbere wanashima kurusha n'akazi wanashima n'umukuru w'igihugu aravuga ati ntukore uzi ngo uzohabwa akazi na leta ahubwo urondere icuzi aba ico ushoboye aba ico ukora. Uravye muri payeje uzosanga abantu bafise ama projet menshi ari abantu bashize ku ruhande ivyo bagizene ivyo bize. Je numva nakubwiye nize physique numva si couture nize mathématique nta couture irimo ariko ivyo ndabikoresha muri kaminuza ariko hageze mu buzima bwa entrepreneuria nkora ibindi bintu. Rero navuga ko imyuga ihabwa agaciro kuko wanashima barayiha na financement. Je naronse financement à la hauteur de plus de 50 millions. Ayo ntaho nari kuyaronka muri banke runaka iyaba payeje itashize imbere imyuga. Rero imyuga mu Burundi irashizwe imbere. Ego. Waragiye wize hanze tukabashobora gukompara milieu yaho wari wiga na miliyo ngaha mu Burundi. Mbega ubona ari hehe horoshe guterera imbere na cane cane muri couture?
bon aho nagiye kwiga sinagiye muri vyinshi kuko nari nagumye mu byo kwiga focus ku byo kwiga ariko narabonye la différence tout d'abord abigisha batwigishije babara abantu batadutinya tutabatinya tuganira ico ni ikintu nabonye kidasanzwe hanyuma kubijanye n'imyuga nibaza ko mu Burundi turabambere peut-être au niveau de l'Afrique kuko sinibaza ko hari ibindi bigo bishigikira abajene nkuko twebwe mu Burundi badushigikira nukuvuga ngo n'umujene yari hariya kera bavuga ngo dufise ivyiyumviro ngo tubuze amafaranga ariko ubunye payegeri gurahamagara ati abantu mufise imigambi ni moze bakabura rero navuga ko mu Burundi ari klima nziza ku bajene bifuza kugira ico bakora iyo bari discipline bagakora ibintu vye neza tubona abajene baguma bahunga bishaka kuja hanze ko niho hari amafaranga abajene barashaka guhunga mugabo hajya niyo bagiye bazoba bakozi bategerezwa gukora urumva nimba hana atari karakora akaca avuga ngo agiye Dubai n'ubu ndashika akora uretse ko kumbure kiba ari kibazo c'amafaranga y'agaciro n'ibikorwa umuntu abona ko atokorera ngaha kumbure bamutwenga ariko ugiye hanze ugasanga bya bikorwa banka gukora ngaha nivyo bariko barakora hari hano yanka kuba umuyede avec niveau licence mugabo ageze hanze araba umuyede avec niveau licence donc harimo ikintu bambona guta abantu bisaba rero ku persa ukabica ushaka kuba yego murakora ibintu bimeze neza muhejeje kubikora mbega ubu mwambwiye yuko mukikora par commande yego mbega mubona clientèle nyene iboneka bon ngitangura no projet kuko jewe produit phare yari amashamize pour homme bambwira bati ivyo bintu byawe nta bantu bazobigura abagabo ntibasonesha mugabo uko navyenterprese nuko ofete ntibasonesha kubera ko atawe bashonera neza nico nabonye niyo sokre nabonye rero baravuga iyo utanguye projet barakubwira ngo nta clientèle ngo le pouvoir d'achat ariko pouvoir d'achat irahari bivanye n'ivyo uri kurakora iri suffit yuko ubu bikora neza hanyuma ukamenya abakiriya bawe abakiriya banje barahara ahubwo ubu narabahagaritse kubera ko ngitangura kugira marketing baje ari benshi basanga nta matisi mfise bon baca ndabona ko mengo bamfashe nk'umuntu atari sérieux cyane ndareka kuza rero ndabipublia cyane muga bientôt amatisi bucashika hanyuma ngire relance ya marketing abantu baze basanga amatisi y'ubwoko butandukanye buhari ahari hanyuma bagira amakomande je rero navuga ko clientèle irahari ntibizoteba gose tuvyitege vuba umuntu yavyitega juste avant la fin de l'année nibaza ko muri décembre nzobambika ibintu vyiza cyane abadame abapapa abana bose barashobora kuzotumbera muri za costaye tuzoba dufise stock de tissu ziri varié kandi nziza cyane de première qualité kuko ntamatisi nkoresha na matisi ava muri coton d'Egypte izwi cyane nka tisi iramba ego turashaka tubwire umaze igihe nibaza ko atari gito ubikora ukora uyu mwuga ni izihe ntambamyi woba nyene ubona ukunda guhura nazo intambamyi nkunda guhura nazo kubera ko mfise machine électrique intambamyi ya mbere n'umuyaga nkuba wa Regideso nk'ubu kuva batangaje rijya tangazo ko c'était le 4 bavuga ko le 14 ari umuyaga nkuba uzosubira kuboneka gushika n'ubu ça ne va pas biguma biza bicika umuyaga nkuba gumucika uraza ukamara amasaha abiri ukigorora impuzu ukaburagiye waja kuri groupe électrogène ukabura igitoro niyo ntambamye ya mbere navuga iki hari n'ubu iyindi ntambamye igira kabiri niyo kubura amafaranga y'agaciro kubera dukoresha matière première ivuye hanze urabura banke witura kugira ngo igushigikire uzane ayo matisi ari ku giciro ciza iyo ni ntambamye igira kabiri intambamye igira gatatu niyo kubura une main d'œuvre qualifiée bisaba ko ubuzanye wongera kumwigisha novuga izo zitatu nizo ntambamye dufise hanini muri za costaire ariko nazo turagerageza kuzirengera nimba amatara ataje ku murango akaza mu ijoro duca tuyeranja tugakora mu ijoro ego hanyuma nimba amadevize abuze abakirira basigurira ko igitambara kizimvye hanyuma bashimye bakagura ego ukora uri umwe canke usanzwe ufise abandi bantu ukorana nabo ngitangura nari kumwe
n'abatari bake ariko bagiye baragenda amaze kuvyiga akabimenya ukabona aragiye canke amaze kuvyiga akabona ntimuri ko murakora cyane ntufisa y'umuhemba akagenda ariko pour le moment ndi kumwe n'abandi batayeri batatu na jewe ndashona navuga ko turi bane ego reka tuganire ku kintu ubwo wambwiye ko utaratangura kugira irya option ya gatatu ego production de masse oui de masse ok mbega ntibyashika ugatangura kugira production de masse ndashaka menye strategie uzokoresha mega ushaka ko ibikorwa vyawe birangirira ngaha mu Burundi cyane turashaka gusohoka igihugu impuzu zawe tukabona zambagwa handi hantu bon ndafise target ndafise aho nshaka gushika abarundi ninabambika bose bakaba bashoboye kwambara za costyle giye muri isoko nkabona ati batano kw'icumi barambaye za costyle bizoba ari ibintu bintera umunezero ariko ico ntikizobuza yuko impuzu zanje nkora ndazisohora hanze si kuvuga ngo nabazungu bazozambara canke abanyamahanga diaspora burundaise kuko burya gukunda igihugu so kuririmba Burundi bwacu gusa oya gukunda igihugu ni no gushigikira abarundi bene wanyu bariko barakora ibikorwa bijanye n'iterambere nkubye nkoze impuzu nkumva ati diaspora iri burundaise iri muri Canada barashaka ko ndabarunkira amashati bizoba ari ibintu vyiza cyane abari muri Belgique abari muri France bizoba ari vyiza cyane nibaza ko kandi nzoronka marché muri diaspora hanyuma bishobotse izindi mpuzu nazo nkazirungika mu bihugu bibanyi ari Congo ari mu Rwanda ari muri Tanzania n'ahandi urabona ko nk'impuzu abarundi benshi bariko badandaza ubu uza gusanga bazikura muri Uganda Chine na Tanzania rero tuwogira inverse natwe tukabirungika hanze hanyuma amafaranga y'agaciro akinjira mu gihugu ego ndashaka ugire ko uhanura aba jeune canke baba bafise ama projet yabo ego bashaka gukora umuga kanaka kugira ngo bumve yuko byukuri amashuri atariyo azobafasha cyane bon bisaba ko abajene biyumvira cyane bisaba ko bicara ahantu kiyumvira icyo ushaka gukora kandi ibikorwa byinshi byo gukora birahari uravye kino gihugu cyacu usanga kiri vierge au point de vue investissement nta migambi hari myinshi umujene arashobora kwiyumvira ntiyikengere arabe kijya kintu yumva akunda kuko no gukora ibintu bidakunda no kubwira ko iyi entreprise yanje maze imyaka 5 nahuye n'amadefi menshi aba yaratumye ndabivamo ariko umujene hari narabe ikintu akunda ikintu yumva kimuri ku mutima aba ari cyakora hanyuma ageze kugikora agikore neza kandi ntarabe ngo abandi bariko barabikora no hari abandi bariko barakora couture mugabo ivyo ntivyambujije gukora urashobora no kuvuga uti hari abakora ivyapati Jesse nogira innovation mu cyapati ku buryo n'umuntu ari mu Kanyosha azovayo akaza mu Kamenge aje kugura icyapati rero mujene wese niyiyumvira ico yokora hanyuma yitware neza agira abagenzi beza abo umuntu ari honnête kuko sipaye gishobora kugufinansa yonyene wa mugenzi mwabanye muri quartier arashobora kuba ari hejuru yawe ukamubwira ati wana ntiza 20000 ngore ifarine nkora ibitumbura ndabikivamo kubera mwabanye neza akagira akayago nibabe honnête babane neza n'abandi hanyuma biyumvira ico bashaka gukora bagikore bagikunze bazosanga byashobotse hanyuma payeje nayo canke izindi ONG izindi institution runaka zirashobora kuba finance hanyuma bagakora bagashika kuco bashaka mbere yuko turangiza ikiganiro twashaka kumenya umuntu yabaye intéressé n'ibikorwa byanyu ko mwavuze byinshi nibaza ko byakoze ku mitima benshi yo basanga hehe yo batora gute aho umuntu yo dusanga abaye intéressé n'ibikorwa dukora naha kuri Gare du Nord urenganye iriduga ibarabara riduga mu Gasenyi ahantu hari agence ya Limitere aho rero turiko turakorera ariko nibaza ko tuzohamara indwi zibiri uhereye ino tarike ya 23 kwezi kw'icumi nibaza ko inyuma yaho tuzoba turi muri centre ville ahari agence ahari kuri avenue de l'Amitié muri building yitwa Luxa Plaza nibaza ko après 2 semaines ariho tuzoba turi hanyuma ukeneye kuturonda kuri telefone ni 68 344 665 hanyuma kandi urashobora kuja kuri Instagram ukandika Zako Style ukabona ibikorwa dukora ukatwandikira turashobora kukwishura eka no kuri Twitter urashobora kwandika Zako Style
ukabona ibikorwa dukora hanyuma ukatwandikira tukakwishura. Ego nibaza ko iyo adresse ikwiye. Murakoze. Reka ndagukengurukire cyane nongere ndagutera intege. Uri umujene uri kuvyitwaramo neza, wobera karuriro, nibaza kuri kurabera karuriro abandi benshi bariko baradukurikirana. Ndabateye intege rero mugira umugisha mu byo muriko murakora. Namwe murakoze. Murakoze kudutera intege no kuba matugendeye biradutera intege kuko bitwereka ko ijwi ryacu rishobora gushika aho tutoshitse ku bwanyu. Rero Imana ibahezagire kandi mushishikare kugendera n'abandi bajene. Murakoze. Duhurire muri commentaire uri kurankurikirana kugira ngo tuvuge ico twabonye mu kiganiro canke n'ibindi byinshi mushaka ko tubashikiriza kuko atamwebwe nta twebwe. Yari Nina Merveille, tuzosubira ubutaha.